aho rero Mwezi Gisabo hariho abantu benshi cyane bari bakimumenya mu myaka ya 60 na 65 n'indwi igihe twari dutanguye kwiga rero kahise ku Burundi. Mwaramutse, nashaka kuvuga gatoyi ku kintu kijanye na histoire y'u Burundi. Iyo je ndiko ndavuga kenshi na kenshi sinka histoire wojana kwigisha kuri kaminuza, ni novuga kenshi na kenshi vuga experience personnelle, ivyo je nabonye, ivyo numvise, nuko ndavyumva opinion. Ari naco gituma wumvise ikintu mvuze ugasanga nigihuranye na histoire uzi wo vyandika mugabo ukamenya yuko kenshi na kenshi histoire y'u Burundi igoye kumenya. Uhereye kuri histoire ya kera y'imbere y'umuzo w'abazungu dufise kibazo mu Burundi kuko no muri Afrika muri rusangi kuko tutari tuzi kwandika. No kuvuga nta bantu banditse. Ugiye nko mu Gifaransa urashobora kubona abantu banditse mu binjana vya 10 na kangahe kera cyane gosi. Naho batoba banditse kuri histoire ukabona uko igihugu cari kimeze ku ntwaro y'icami y'abami y'abafaransa nk'akaroro usomye Les Fables de la Fontaine, Jean de la Fontaine naza ko ari igitabo gishaje mugabo hari ibintu yanditse. Ugiye nko mu Congereza bajya ba Shakespeare banditse kera cyane. Mugabo mu Burundi no muri Afrika muri rusangi abantu batanguye kwandika inyuma y'ikinjana ca 19 ndibaza muri za Ethiopia sho ko batanguye imbe no muri za Egypte mugabo nko mu Burundi batanguye kwandika nyuma abazungu bamaze kuza bakigisha abantu kwandika. Ivyo rero bituma ata muntu amenya neza ivyabaye imbere y'iyo myaka kubera ata muntu yavyanditse. No mu bami bose b'i Burundi Mwezi Gisabo wenyene niwe yatanguye kuronka ifoto yiwe. Abandi Ntare Rushatsi, Ntare Rugamba nta wuzu nyene base. Bijya vuga ngo ni tradition orale, navyo ikibazo nuko kenshi na kenshi usanga ubwa mbere na mbere abantu bashobora kwibagira nk'ubu nka jewe hari ibintu muzehe yambwiye papa ntacibuka kandi nvuga ngo naye narize. Ikindi abantu barashoboye kuvuga ibitari vyo kubera nyene abana b'abantu hari gihe usanga batabizi na cyane cyane kera wasanga nka papa yaranyumvisha gose ko inkuba ari ikintu cy'igisake kiri mu ijuru canke sepa. Bo ikindi kandi nuko kubera ata buryo bwo gutembera bwari buhari buteye imbere nk'ubu buhari ubu ata communication yari hari nk'izi zihari z'amatelefone n'ibiki nta kuntu umuntu ari Ngozi yamenya ibintu biriko birabera mu Rumonge cyangwa umuntu ari Makamba ngo amenye ibintu biriko birabera mu Kayanza. Mbere n'ahantu hakwegereye muri commune y'iwanyu kenshi na kenshi ntari ibintu utamenya. Unibuke no n'inkubu turiko turavuga canke mu minsi nk'igihe dufatara intambara mu Burundi hari gihe haba intambara muri zone ikwirikira nko muri za Kamenge akaba intambara mugabo ari kumusaga bibereye mu mahoro canke n'abari muri ville. Urumva nk'umuntu ari mu Rumonge ari mu Kamenge aho bariko bararasana hari ivyo yabona bikeyi ariko hari n'ibindi atabona nubwo yari ngaho ariko pire encore umuntu atarahari ntiyamenya neza na neza uko biriko biragenda. Rero ivyo guhanahana amakuru kuri orale kenshi na kenshi usanga bidafise inguvu zihagije. Hanyuma abazungu bashitse baca batangura kugira ngo batangure bandike kumbure bajya ba Jean Pierre Chrétien n'abandi. Nabone baza ko mu kwandika barondera abantu b'abasaza bafise ivyo bacibuka. Cyane cyane igituma twakoze kuri Mwezi Gisabo nuko Mwezi Gisabo ico gihe hariho kiriho abandi bantu bazi iyo epoke bakababaza ariko kwera asaza nabo batavuga icongereza cyangwa igifaransa baca barondera umuntu w'umu interprete wo gusigura. Uwo musiguzi yaba ari umurundi yize igifaransa ubwo nyene ikibiriraho nawe nyene nibaza ko akeshi na kenshi atabisigura novuga fidèle atari bitaba bigororotse nuko kandi mwibuka ko mu gifaransa avuga ngo traduire c'est trahir. Iyo ibintu usanzwe kubisigura mu rundi rurimi usanga hari ibintu wagiye urasimba canke uravuga uko bitari ugereranije nuko ubitahura canke utahuriza ndimi zibiri. Umva hari cyo kwandika icya kabiri novuga ko harimo ibintu vy'amabanga urabona bari n'abantu babika amabanga cyane
nk'ibintu vyabereye ibwami urumva ntitwabimenya, abantu bari bwami gusa nabo babimenya, kandi kumbure basaba ko batabisohokana, ubisohokanye bashobora kwitwa ngo ikimenabanga canke umumenja bakakunyaga. Umva hari vyinshi vyabereye ibwami tutigera tumenya, yari amabanga yabari nyene bari bayabitse, hanyuma barapfa barayapfana. Ico ubundi umuntu akakubwira ngo mwami yavukana imbuto, mwami narujandi, mwami kazi nibi nukumenya ko unukushiraho akabaza ntuwizere ngo niko vyagenze uko nyene bariko barabivuga, ukuntu vyasohotse n'inkuru yasohotse nta wayimenya, bashobora kuba baranasohora n'inkuru itariyo kugira ngo nyene bayovye abantu, birashoboka. Ivyo nibaza ko biri mu mapolitike menshi, kenshi na kenshi urabona ko hariho ivyo bitangwa amabanga secret de l'etat, ivyo kumbura biracyahari mugabo mu Burundi nazo ko vyari birengeje, hakoranije nuko abantu batandika. Hanyuma hageze ku gihe ca independence, sinzi ibintu vyateye mu Barundi, baracanamwo, haba Abahutu Abatutsi, uzokuvuga ngo hari za Club Casablanca n'iyindi nyamba bayita nde. Hanyuma izo club canke ayo moko nuku baca baragira ku rwego batangura kwicana nama ndabivuga ko abantu benshi bapfuye nabo ntazi. Rero politike y'amaraso canke histoire y'amaraso iragoye kumenya, kubera ubwa mbere uwapfuye umva ntashobora kugaruka kuvuga uwamwishe, urumva. Hanyuma uwamwishe nawe ntibiyo vyoroshe ko agaruka ngo nije namwishe, kubera urumva n'abantu bake bemera confessions, kwemera icyaha ko wishe umuntu umva ko bitoroshe. Ico gihe rero ntushobora kumenya ukuri, uwapfuye ntashobora kuvuga ngo naka niwe yanyishe, ko ntagaruka ngo amuvuge uwamwishe, ntabivuga kubera nyene umuntu agomba guhisha icyaha. Hanyuma kumbure hariho ababuza bashobora ati narabonye banaka nibo bamutwaye, mugabo na nyene baratinya bamwe bamwe kubivuga kubera ko babivuze baca bazana bakabatora bakabica. Hariho rero ibintu byinshi tutazi neza na neza uko vyagenze kuva mu 1965 gushika kuri 1972 numva ariho ibara ryaguye cyane. Hari umuntu yagize commentaire ngaho aravuga ngo nindeke kubesha ngo gusubiza abantu mu ihumbi ngo Severe yaratoye ngo inyishu. Ndaza ko Severe yoba yaratoye verite ukuri, mugabo itatoye inyishu. Inyishu iragoye gutora, nta nyishu wotora, inyishu kogenda ukazura abapfuye, ababuze ibintu bakabisubizwa, ariko ivyo ntibishoboka. Severe nta nyishu yatoye, nta nyishu izotora, nta nyishu, ibibazo y'urundi mwe nta nyishu bifise mu bisanzwe. Gusa n'ukuri kandi novuga ko vyoroshe kumenya ko vy'ukuri uko bashoboye gutoragura, ariko mugabo kubera ariyo version officiel yonyene ihari ndayirose no ikoresha, mugabo kuri yicano yanje ntabwo biri important. Ikintu mvuga gusa nivyo nabonye, ivyo numvise, canke nkavuga nivyo bavuga canke urunusaku canke ikindi gihuha, ntabwo ari ngomba ngo mfate mvuge ngo ukuntu kuri gukwiye, kuko hava mfata risk yo gusanga navuze amahopa, kandi umwe nemere ko ivyo ndiko ndavuga atari ukwiye kubifata ukabikestiona, nico novuga. Bo uwo narambere no kuri Ndadaye yapfuye 1993 dukuze, bo jewe nkuze, ariko n'ubu abantu bari bazi kwandika, hari abantu bari kuri kaminuza, hari abantu bari mu gisirikare. Nubu ntituramenya neza, umuntu yovuga ko taramenya neza bamwishe, nta muntu numwe yovuga ngo no kwemeza n'ukuri 100%, ashaka ngo banaka baraciwe imanza, mugo nta muntu yovuga ukuri neza na neza uko vyagenze. Igihe bari ko barica Ndadaye, ninde yatanze amategeko yo hejuru mu ntango, ninde yamukuye aha, ninde yamukasi zose, canke kumbura bangira barazwi, ariko nako no kuri Ndadaye ari bivyavuba cyane, harimo amabanga tutazi. Heke ushobora no kugaruka ubu bwa vuba gose cyane, aba ba Adolphe harabavuga ngo nta muntu wamurashe, haravuga ngo ni umunyarwanda, ariko nandi bavuga ko bo ari bajya biwacu bicana. Na Pierre Nkurunziza kwanza aravuga ko ari abantu bamwishe. Donc shaka kuvuga ko akase ku Burundi, ukuri ku bintu by'u Burundi kuragoye kumenya, ico no kugivuno kucemeza. Umuntu akavuga avec humilité, uvuga uti bon je ivyo numvise nibi, ariko nta kintu cyo kuvyemeza kihari. Ivyo nabonye nibi, ariko hari vyinshi ntabonye, hari na vyinshi ntumvise. Ivyavuzwe, ivyasohowe n'ingoma y'icami vyaruku, ivyasizwe vyanditse na Jean Pierre Chrétien vyaruku, ivyasohowe na leta y'u Burundi vyavuga uko, mugabo hari abandi bavuga ibi nibi kandi biragoye kumenya ukuri aho guhagaze.
hanyuma ku bijyanye na Jean Pierre Chrétien kandi nagenda muvuga kenshi yari umufaransa mugabo umuntu nibutse neza kuri kahise ku Burundi ahubwo yanditse n'uwitwa Emile Mworoha umuhisi Emile Mworoha yaraye aryamiye ukubako kw'abagabo ndashaka kumuranda hommage kuri iyi saha kubera nibaza ko yanditse ibintu bitari bike yagize contribution itari no kuri kahise ku Burundi. Ubwa mbere narakoze teze ni kuvuga igitabo ukora mu kugira ngo uronke urupapuro rw'umutsindo rwitwa dogutora kugira ngo bavuge ko wabaye dogiteri muri iyo domaine. Jewe rero nanditse ivyerekeye institution monarchique ya Afrique de Grand Lac kuva igitangura kugera mu mpera y'ikinjana cya 1919. Haramuhagiza ko yoba yarayengamye mugabo Kazima yanditse ikintu tukagisoma hanyuma umuntu agaca aheraho kuvuga ivyo yibaza ko kumbure ukuri kudakwiye mugabo dufise aho duhera ibintu vyanditse. So hommage à Emile Mworoha, Emile Mworoha yari aryamiye ukuboko kw'abagabo. Ku batamuzi nibaza ko ari umuntu w'umwanditsi w'umuhistorien akomeye cyane mu Burundi, yanakoze no muri leta za kera no mugambwe iprona ndibaza umenga yagize kuba userukira yigishije kuri kaminuza y'u Burundi ariko yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Imana imwakire mu bwami bwayo. Sawa rero mugira umunsi mwiza sinobarambira tuzasubira bye.